Pete. Esa. Ramutsa mama wawe ariko arakuraba hariya. Muramutse. Ramutsa mama wawe. Hajya ariko arakubona hariya ariko arakuraba mubwira ati mama Pete. Mama good. Baza kwera. Oya ndacakubaza uyu munsi nakubwiye ko uyu munsi umenyereye udukamera tubaza abandi uyu munsi nawe uratwishura katwigarukire kucerekeye umuziki wawe urashobora kubanza kuririmbira abakunzi ba MIJO Talent TV kugira ngo neza gospel yawe bumva ati umutipe wo kuri MIJO Talent TV vraiment kuri gospel ni wa mbere Ushobora kuririmba kweri turirimbire dufashe yeah 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 ushobora kumbwira gute ko utari kumwe n'umusheri wa kuri Diplômé kandi benshi ari cyo kintu ca mbere bashobora kuba bashira imbere nta kibazo ntacyo mfise no kwishura ngaha mugabo umushiri wanje yafatiriwe yaguhevye oya ntiyampevye yafatiriwe hari niyo mpamvu warushavuye kuri Diplômé rero murazi neza ko tukigira tunanirwa je ndi cameraman wa MIJO Talent TV ono kibazo none cameraman asigaye babaza ibibazo mbe yabikurevye ibibazo kandi ari cameraman sinegera nanirwa muri byose harya rige dusinzira tuzi ibintu byinshi rero ndacyari ku mujonetse ko yambaje ibintu byinshi nandi ndiko ndamubaza kubera ko itaziranye n'umugabo wawe kunshigikira kuri Diplômé cameraman ndiba Hello bakunzi ba MIJO Talent TV ndabaramukije bwake namwiriwe bivanye naho muhereye hose ane ku mazina ni yayandi nyene kuri MIJO Talent TV ni Jojo muri kumwe ndabaramutse cyane ndababwira ati turabakunda kuri MIJO Talent TV uyu munsi mushobora kubaza ngo MIJO Talent TV yatuzaniye ibiki uyu munsi MIJO Talent TV ifise umutumire wacu ngaha dufise numutumire benshi musanzwe mwumva ariko mutari muzi ariko uyu munsi muramubona kuri MIJO Talent TV yaje kugira ngo abigaragaze benshi mukunda kumva izina giwe nawe araja kurivuga kugira ngo mumenye bakunzi ba MIJO Talent TV turabaha ikaze kugira ngo mudukurikirane uyu munsi tukumwe n'umustar akomeye cyane akaba ari n'umustar akaba ari n'umukozi wo muri MIJO Talent TV ari we bise cameraman kenshi bakunda kuvuga ngo cameraman ariko ntibari bamuzi uyu munsi muraja kumumenya cameraman bite kandi sawa cyane kweri urakomeye cyane kubakunzi ba MIJO Talent TV mwamaze kububona uyu niwe mu cameraman wacu wa MIJO Talent TV reka twibwire kugira ngo batamuza akazi nabamenye ushobora kugira abakunzi bacu kugira ngo batumenye mbo nitwa Hilaire Manirakiza nkaba ndumu cameraman wa MIJO Talent TV nkongera nkacamba n'umu artiste gospel muri Indundi benshi barazi ko barabankurikirana ku ndirimbo zanje ndaririmba nkaba umukozi wa MIJO Talent TV kuri cameraman mu mamumva cameraman ariko c'est moi c'est toi oui bakunzi ba MIJO Talent TV mwamaze kumubona umu cameraman wacu no musi yinitse kandi araberewe cyane uno musi uraberewe kubera Yesu nyene ibintu ubuntu bw'Imana kuko muri Kristo turabegwa kuko kubegwa si kwambara amafaranga menshi kandi kubegwa si kwambara ibintu bizimvye iyo ufise Yesu nubwo wambara umupira w'500 urabegwa utarinze kwambara ibintu bizimvye cyane ngo kubegwa si kwambara amafaranga menshi ngo nawe ko mbona umenga urambariye menshi wambariye angahe mbona wambaye ikirato mera kiratsimbye sinzi ko ayo 500 uvuze ariyo cyo bakiguko na costume mbona iri fresh n'agapira wanize kabisa cyane kubera Kristo nyene byose umva tubikura muri Kristo kuba nambaye ntabwo ari amayera menshi kuko costume ni ikintu gisanzwe hari ama costume azimbye cyane mugira asanzwe cyane irasanzwe kandi mbona uberewe cyane je ndaberewe mugabo kwa kuni nakubwira ati mbe uri kubona ko mberewe kubera mfise Kristo muri jewe niyo mpamvu uri kubona ko mberewe kubera mfise yewe nafise Kristo ubona mengo ni ibintu bisanzwe kuko ibyo nambaye guhera hasi gushika hejuru si cyo wa mbere ubonye ariko kubera Kristo cyo usanga ubona umengo ndaberewe ni kubera ubuntu bw'Imana nibwo nambaye gusa ubuntu bw'Imana usa n'Imana yani mu bisanzwe data data abakunzi ba MIJO Talent TV uyu munsi cameraman wacu atuzanira ibintu byinshi mwumvise ko ari muri Kristo kandi asanzwe ari umuririnvyi wa gospel araja kutubwira byinshi kuko uyu munsi ndabona ntusanzwe kuri jewe cameraman ngene ndasanzwe menyereye ameze uyu munsi yanize naye aravuga ngo niyambariye menshi uyu munsi arabitubwira byose kandi waberewe sinzi utubwira uyu munsi ro 31 kandi turi ro 31
urashobora kutubwira ati uyu munsi wa 30 habaye iki mugaje hari ico niboneye? Mbo jewe uyu munsi wa 30 ni umunsi wa mwiza kuri jewe kuko narose diplôme. Ya félicitations. Narose diplôme nginga. Nk'umukorege wa MIJO Talent TV, félicitations. Je narose diplôme kabisa kandi ewana. Kishi. Diplôme ndibaza murayibona. MIJO Talent TV ni hatari, ni ibintu byiza cyane. Abantu bashavuga ati no waronse akazi gute muri MIJO Talent ata diplôme uraronka. Urambagije nagenda kubazi. Uratweretse diplôme kandi twakubwiye félicitations nk'abakorege bo muri MIJO Talent TV ndetse n'abakunzi bo kuri MIJO Talent TV baja kuturaba. Urumva baja kuvuga ati félicitations quand même. None wewe waronse akazi gute muri MIJO? Mbona utweretse diplôme uyu munsi? Ambo ndakubwire ko Imana mu guhezagira umuntu nirabira kuri diplôme canke ku mpapuro impamyabushobozi zikomakomeye kuko Imana igiye guhezagira ntiraba ico kandi Imana mu guhezagira ntihagarara ku kintu. Imana iyo yifuje guha iraguha kuko hari n'abafise amadiplôme akomeye badafise akazi ariko ugasanga umuntu adafise diplôme aragafise kandi keza. Rero ibintu nk'ivyo rero ufise Kristo nawe uba ufise vyose. Diplôme ziri inyuma, Kristo si caraba ariko araba ikintu kiba mu gihe Imana ivyutse ikakuyumvira mu kuguhezagira ntiraba amadiplôme canke ikintu kanaka canke ubumenyi ufise. Mu kuguhezagira iraguha atakintu irabiyeko. Ya. Uratubwiye umunsi ko waronse diplôme kandi turumva ko byinshi bikesha Imana. Uyu munsi wari umunsi wawe mu bisanzwe. None twebwe nk'abakunzi ba MIJO Talent TV bamwe twahishikiye ari ikintu twabonye ariko naho twabonye kuberewe ntitwigeze tubona kote yawe. Urashobora kutubwira ubivuze kwiki? Kote yanje je sindarongora ndazi n'icyo shaka. Ashiya byivugira naranayimubwira. Urashobora kutubwira utararongora ushobora kuba ufise utegekanya kuzogira mbone byoshoboka ugasanga yafatiriwe. Bakunzi ba MIJO Talent ntatubeshe. Ushobora kumbwira ko umuntu ari kote yawe ashobora gufatirwa en plus ku munsi wa diplôme. Ntutubeshe tubwize ukuri. Canke uyu munsi mwarayimuhebanye? Oya. Yara guhindutse uyu munsi. Uriko urabiduhisha? Oya bitwahebanye ariko hari igihe bishika ntibaboneke kuko Nibisiguritse no? Kuko cyumbaza impamvu abakozi ba MIJO yose ntigeze haboneka. Bisigure ko nabandi twagerageje twaje. None turasheneye kutubwira impamvu uyo muntu wawe ari hafi wizeye atagushitseko bite vyawe. Awe nawe kweri ibibazo uri kurambaza kweri ni hatari kweri. Twishura uyu munsi urudukamera tubaza abandi no munsi nawe urabitwishura. Sinzi nk'umukameraman nawe ariko arabibona. Uyu munsi ngira wanarose no wizeye cyane. Ndamwemera cyane namubwira ati we asha ngusubire no munsi ko asha ni hatari kweri. Yego. Gusumbaze neza ndazaho kubaza kweri. Tugarutse ko kibazo cyawe urashaka kutubwira. Kibazo cyanje nta kibazo mfise. Kubera ko umusheri wawe atahabonetse. Nuramuzi. Jewe ndamuzi ndazi neza ko umusore nka wewe antake diplôme uyu munsi. Ushobora kumbwira gute ko utari kumwe n'umusheri wawe kuri diplôme kandi benshi ari cyo kintu ca mbere bashobora kuba bashira imbere. Nta kibazo ntacyo mfise no kwishura ngaho mugabo umushiri wanje yafatiriwe. Yaguhevye? Oya ntiyampevye yafatiriwe hari niyo mpamvu warushavuye kuri diplôme. Bo niyo mpamvu ntari nezerewe kubera sinamubonye ariko ntiyampevye. Akwihagarara kuvugisha ukuri. Twohebana dupfuye iki? Birabaho birashika. Imanza ziracari nyinshi nimba ataje kuri diplôme. Ariko yitegurira urundi rero. Ariko yitegurira. Tuva ngaha dusha tuja hehe kutatubwiye nk'abakunzi ba MIJO Talent TV kugira tumenye tubandaniriza. Reka turindire MIJO Talent TV gira ikivuze kuko ashira no munsi wa 30 kandi umunsi mwiza ndizera neza ko MIJO Talent TV no munsi dusohora tunezereza ibintu bigende neza. Bakunzi ba MIJO Talent TV reka twigarukire mu buzima busanzwe bwa cameraman wacu ariwe Hilaire. Urashobora kutubwira mu buzima bwawe byakugoye ukija ku ishure gushikura uno munsi diplôme yawe ariyo mpamyabushobozi uno munsi twabonye? Mboje mvuze byo naciyemo kweri ni byinshi cyane kuko
sinovuga ndabimaye ni ntahe ndende cyane ku buryo ndabivuze twomara amasaha menshi tutaraheza, ariko igihe kimwe nyene nzovu tuzobitegura basi tubushinga intahe ducishirize ku mayange. ushaka kutubwira ati jewe nkitangura muri primaire ivyangoye nibi, ngeze muri secondaire naciye muri ibi kugira ngo diplôme yanje uyu munsi ndayibone ndayishitseko. ushaka kutubwira mu mucamake nk'abakunzi ba MIJO Talent TV kugira ngo icyambere naraduye cyane byarakunanira mu ishuri? byarananira mu ishuri, byarangwa kugira ngo nshikane 60 amanota naguma ndonka yari 53 urumva ugwa kuri equateur hagati na hagati ku mustari hagati niho nagwa. Icyo kibazo nagiye mpura nacyo. Ikindi narahuye n'ibibazo bitandukanye, nisanga amashuri ndayahagaritse, subira mu ishuri maze imyaka 4, maze kumara imyaka 4 mbaho ko nk'umuntu atize, ariko mu nyuma Imana irabikora, ndasubira ku ishuri, Imana irabikora iracinzira, ndasubira ku ishuri heze imyaka 4, none uyu munsi ndarose diplôme. Yego, nico gihe mu myaka 4 ho warubaye découragé kubera ko waronka equateur cyangwa hari yindi ngorane waba warahuye nayo? izindi ngorane z'ubuzima usanga umuntu yaciyemo, ugasanga araciye mu bintu bitandukanye by'ubuzima, by'imiryango, ugasanga hari ibintu bitakunze, kuko iyo habaye ibintu nk'ivyo urasanga akenshi hari ibintu bihindutse bimwe mu buzima. Yego, y'ubukameramani bwawe na imbere inyuma yo kuronka diplôme urategekanya kuzoca ukora iki kuri iyo diplôme yawe, canke utegekanya iki wewe? ntegekanye kandi mfise akazi muri MIJO Talent TV. ngo MIJO Talent TV yarabikoze kera, yamwizeye ataranayironka, yatwemeje kwera uyu munsi. MIJO Talent TV yanyize ata diplôme ndaronka, ariko byose ni kubera Imana. Wobwira iki kintu nka mama MIJO wacu? Mama MIJO wacu mama MIJO se wa MIJO Talent TV ndamushimiye cyane, kuko mukuma akazi niyarize kumbaza ati none wowe urafise ngo ma CV biki ariko Imana yaramukoreyemwo asanga. Gusa gikuru sukuzanya impapuro, gikuru no kumenya ko akazi kabandi azogashobora kagakora neza nkuko biba bikenewe. Gikuru n'ubumenyi. Impano wahawe urumva wavyisanzemwo, usanga uri umukameramani ucuronka n'akazi udafite diplôme. Ego kwere kabisa. Gusa nawe gumumbaza kwera. Oya, ndacakubaza uyu munsi nakubwiye ko uyu munsi umenyereye udukamera tubaza abandi, uyu munsi nawe uratwishura. Katwigarukire kucerekeye umuziki wawe, urashobora kubanza kuririmbira abakunzi ba MIJO Talent TV kugira ngo neza gospel yawe bumva ati umutipe wo kuri MIJO Talent TV vraiment kuri gospel ni wa mbere. Ushobora kuririmba kweri? Turirimbire dufashe. Yeah. Wakunzi wa MIJO Talent TV, umukameramani wacu uyu munsi je ndabona ibi nawe karatugirira birarenze. None aho nyene ureje kuturirimbira, hari indirimbo zawe nyinshi tukunze kubona ku rubuga, kandi wewe tumaze igihe tutabona usohora bishasha, bimeze gute? Waba waragize ikibazo nyabaki? Muziki ni hatari. Muziki ni ikintu gisaba uburyo bwinshi, kandi bigasaba kuronka abantu benshi bagushigikira kugira ikintu cyose gitera imbere. Rero muziki ni ibintu bisaba amafaranga menshi, rero bivaye no kubera umuntu agenda arakura nikagenda yagukirwa mu buzima, ugasanga ari ibintu kenshi bikeneye amafaranga. Usanga rero kimwe, ugasanga umuziki wagize ngo ngorane yo kubwira ingufu nke. Gusa ndizera neza ko vuba tuzoronka ikintu gishasha ciza. Ndaza abantu benshi baranyotewe kumva indirimbo yanje shasha, ariko wase no kubaririmbira ntawaririmbiye gakujya no kuririmba. Urumva ye naje ndaririmba, urumva ko nabishobora kujya nyene kujya bavyitwa guhibongoza. Ariko umuntu yanditse agiye kuri YouTube yanje kandika Manirakiza Hilaire, cyabona urasanga indirimbo yitwa Mubwire Yesu, Hello, Anatupenda, hariho n'izindi nyinshi, ku musaraba. Duse n'indirimbo zanje sinayobewe, duse n'indirimbo zanje ifise kuri YouTube. Ego uravye hari abastare benshi muri gospel bafise indirimbo nyinshi kandi bageze kure. None wewe muri abo bastare urifuza kuba nkande? Urifuza gushika aho nakageze? Ivyo vyiyumviro wewe ntavyo uhora wiyumvira ati ndifuza kuba nkanaka muri gospel yanje? Oya, je sinifuza kuba nkanaka, kuko ahubwo nshaka kuba jewe. Kuko nifuje kuba nkanaka
kuko ntuzi kugira shika yageze ibyo yaciyemo ushobora kwifuza kuba nka naka Imana ikagucisha mu byo yaciyemo ugasanga ntabyo ushoboye ariko twifuza kuba twebwe dukora icyo Imana yasize muri twe hanyuma gishike hejuru bawe wapana kuba uwundi kubaye uwundi vyo kunanira kuko ntubuzi strategy akoresha canke aho yaciye ariko twiga kuba twebwe nikiri muri twebwe. Uyu munsi nk'umupampe wa MIJO Talent TV nk'umukorege wa MIJO Talent TV ushobora kutubwira akantu kanyuma canke akantu gashobora kudusatisfeza kuko twabonye uyu munsi nawe uraryohewe nubwo akote yawe ataje kandi wagumye twumvisha neza ko yafatiriwe ariko twabonye neza uyu munsi ushobora kwagiza ikibazo uyu munsi ashobora kuba yaguhevye tubwira ikintu kituryohera nka MIJO Talent TV nawe waduhishije twe twabonye ko hari akantu. Hello bakunzi ba MIJO Talent TV bagumye bambaza cyane ariko nanje ngira ndamubaze nanje ndamuvumbuye ko bamvumbuye nanje ngenda mvumbure amakuru ya imetse rero murazi neza yuko tugira tunanirwa no kubazanira ibintu bitandukanye n'ibintu bikomakomeye kuri MIJO Talent TV cameraman wa ariko rero haro dufise inyuma rero ntazwi yasha abantu bacha bibaza rero gasha cameraman wo kuri cameraman uno musinda ari kuri cameraman rero ibintu ivyo ni ibintu ryo usanga abantu kumubibaza n'ubu naho ninde ariko cameraman nyine akomeye cyane arabizi cyane abone umubona ngene ameze ne murabe kwanza arabishoboye sana abone ngene akanura honyene cameraman vipi cameraman ameze neza amaro none kuberewe none no musi wa kuberewe cyane ni kubereka uyu munsi nari niteguye ko nza kuraba Hilaire wo muri MIJO Talent TV cameraman kubera ko twe tuzi ko neza uronka impamya bushobozi cameraman yaronse ko kwicara impande yacu hama murazi neza ko tugira tunanirwa no kubaza ibibazo bitandukanye kandi murazi ko twebwe tugira tuhusha no kubaza ibibazo none kuberewe gasha wewe wamyumbaza ati none ko udafise umusheri tutigeze tumbona niba ko waje ukaza udafise umugabo wawe byagenze gute kandi tuzi yuko umugabo n'umugore batigera bavana no kuvuga ntitwari kuza twese hari imanza nyinshi muri iki gihe twagaburanye je nahisemo kuza kumukorege wanje nka wewe cameraman wanje hama nawe yagiye mu Rundi none kubera iki mu biganiro byinshi twunze gukora utakunze gutwenga none ni kubera iki utatwenga kuko utanezerwa ngo abantu batwenge bakunda twenga mbega uba wasirikiye abantu canke niye mpamvu ituma udatwenga mu biganiro kandi abafana bacu bamije urakunda kuvyibaza kubera ko umujournaliste wacu akunda kudunana vyiza ariko atakunda gutwenga ni kubera iki shawambwiye ko mbaza cyane ko uyu munsi rero nkuko nako ndavuga rero rakotero turafise cameraman none ubona gute tugusabira akazi muri MIJO Talent TV none oui byabi bimeze neza cyane ahubwo mwaratevye kabisa undi cameraman twitije no munsi kubera ko uyu munsi murabona neza ko no munsi udasanzwe cameraman yaragiye gutora diplômé rero nani yagiye gutora diplômé cyari ngombwa yuko najya kuri kamera kandi MIJO gace yifuza ikiganiro rero tukaba twitije mu cameraman abizi cyane ariko ndibaza mabuje hariya mama MIJO Talent TV ndibaza kirakaja mu bwiye basi musaba akazi basavye ni president ko bwati mama MIJO yitwa mama MIJO Talent TV urashobora kumubwira agaca amenya ati hajya nyuma turafise umukobwa wiwe reka tuza no mukobwa wiwe wa mama MIJO ngaha tumuramutse aramutse abakunzi ba MIJO Talent TV nawe yari yagushigikiye uyu munsi twakwitavye kweri uragira ucu dushikirije kuri MIJO Talent TV kurara nivyoroshe ngo uyu n'umukobwa wacu twamuzanye kabisa uyu n'umukobwa wa mama MIJO Talent TV mwamumba mama MIJO Talent TV mwamumba MIJO Talent TV esa ramutse mama wawe hajya karakubona hariya karakuraba mubwira ati mama bite mama good Dibaza cyane bivuga muri commentaire ati ni sawa mama hanyuma rero cameraman none ubwiye iki mama MIJO Talent TV kugira ati none avuga ati je ndabizi film muri mu makazi muri MIJO Talent TV cyane je ndabizi ibintu byo gukamera montage video irere basaza abizi ibyo namu byinshi arabizi iyo byivugira anyizeye kandi anyizeye kuva kera ni byinshi twakoranye nkabasaba yuko mondangira nanje akazi nkaraba ingene nanje yuko notera imbere ukinkaza ndakora fresh ego
Okay ndibaza mama MIJO Talent TV aba boss bacu ndibaza kuri MIJO Talent TV bavyumvise kandi rero asha avuga ati message yashitse aho ndibaza yuko ndavyizera fresh ko message yagushikiriye kweri mama MIJO kabisa. Rero murazi neza ko tukigira tunanirwa je ndi cameraman wa MIJO Talent TV bano kibazo ne cameraman asigaye bazi ibibazo mbe yabikura ivyo bibazo kandi ari cameraman sinegera nanirwa muri byose harya rige dusinzira tuzi ibintu byinshi. Rero ndacyari ku mujonitse ko yambaje ibintu byinshi nandi ndiko ndamubaza kubera ko itaziranye n'umugabo wawe kunshigikira kuri Diplômé. Cameraman ndibaza ko nakubwiye imanza ziri mu imisi ni nyinshi naje kugwawe kubera umukorege wanje nawe yagiye ku rundi kubera umutwe none habaye uyu munsi nari nakwiteguriye neza nari nzi kuronka Diplômé kandi uravyumva nawe. None yo kanzu wambaye bigugwa ngahe basi ko ikizimbye je mbona mengi sanete. Rero mbere sinambaye kanzu nambaye nk'umudamu ndumudamu nambaye nk'umudamu tumenyereye abajournaliste twambara kuntu uyu munsi nifuje kwambara nk'umudamu kwa nari nzi ko umukameramani wacu no munsi yambara costume sinambaye igitenge niribaye yego. Bakunzi ba MIJO kasanga umuntu aravye video yose arayimaze agasiga adafyonze kuri subscribe agacareka no gufyonda ku gakengeri journalist kubera abantu bakunda kwibaza ko udatwenga mu biganiro nakwishuye bikenewe ndatwenga je iyo commentaire nta niyo ndabona uretse ko uciye uyimbwira nawe ntiwari bwayi comment basi ndayibona kugira ngo mpindure ariko ko abatari bwayandike je nibaza iyo bikenewe mpora ntwenga jewe ndabivuga kubera iki je nawe mba ndi kuri kamera ngo mantwenga nawe mba ndi kuri kamera ndatwenga gushika naho kubera ko horo ubibona kandi ari wo nkamera ntobimbwire ngo twenga je ndatwenga nubwo twakoresha ibiganiro aba comedy je murantwenga cyane ariko ntibigera utwenga sinzi cyo wabaye cameraman urabesha yego akabasi ngira uhoro twenga sawa muri commentaire urabivuga umujournaliste muramunzi ko yamakoresha ibiganiro murazi ko yamavuga cyane ashare nizere ko mucyangwa vuga muri commentaire ka uratwenga cyane adatwenga cameraman oui bite none je nsaba ko ndashima ngo aya maso none cyane ni fieri izina nitwa Alain Steve Aishaki nkaba ndi mu cameraman photographe nkaba nedita n'ama video nkaba ndayikoze igihe kitari gito ati yari umunsi mama hari umunsi boss kweri mama MIJO Talent TV yavuga yumvise ko nakuze cyane bavuga ati asha iyo mutima mu babiri ndibaza byari kuca binyaruka byari kuca bigena neza je ndibaza rero ko yabyumvise ngira asha cyakuronde ashayego byo bavyiza cyane ndondeye ukora neza kweri asha cameraman bambara amarori batagwaye amaso kasha we ni wabonye ko izuba ryari ryinshi gihe twari tuvuye gutora Diplômé iwawe ama je no kwitanga kujya nyene uzi yuko nitanga nkorera ku mwanya niko no bigenza ndibazura byinshi urabizirere mama MIJO Talent TV nizere ko ari karavyumva hama je navuye gutora Diplômé ciba ngombwa yuko turondera mu cameraman ugira bashe kuja kuri ntuze kugira kuko MIJO Talent TV yavuze ati mu cameraman wacu tukeza kumushyira higaniro kandi ndazi ko imeze neza ama sinashoboye kuvuga byinshi nagiye mpurana byinshi mu bibazo by'ishuri nagiye mpura n'ibintu bitandukanye ariko igihe kimwe tuzoshinga intaye bigende neza kandi gusubize micro hasi yisubize watinye ko ndakubaza ibibazo byinshi narifise byinshi byo kukubaza ariko nabonye ko watinye ibibazo boje na ibibazo ninya ko nandi ndabaza cyane wabitinye kubera iki nakubajije kubera iki ntabonye umukopine wawe utanyishuye kopine wawe sheri wawe umukopine cyangwa fiance okay none ko utatwemeje basi ko ari fiance ko urinze ugera ku rwego rwa fiance ntubugitinya kwicarana nawe akwiriye kugira nishire banzu biye cameraman asure kuri kamera none ko yavuye kuri kamera gasha cameraman dufashe ugende uregerarize biriya wakoze wa MIJO Talent TV ngo ntatinye ibibazo ariko yabitinye mbo Jesse novuga ko bitakunze ko aza ariko yari kuza ariko ari byashitse arafatirwa kuko ari ikintu gishika gasanga arafatiwe n'ibindi bintu ariko si ugwanko n'urukundo twakomye tuvugana yagumye ambaza mbega bimeze gute wanuse Diplômé mbega bigeze he urako n'imvura yagoye yambaza ati mbeho urakwica ibintu nk'ibyo yagumye ambaza cameraman atatubeshe nukuri namba ari mu Burundi ari umusheri wawe atari mu bitaro wombwira gute ko tora Diplômé umufiance wawe yambwiye ngo si umukopine birakaze ngo n'umufiance wiwe none wombwira gute umuntu ari mu Burundi atari mu bitaro atari mu mahanga turi kumwe mu gihugu usanga mbere n'intara tuyisangiye muri quartier imwe mbere gute fatigo
nawe ico kibazo wagitevye ko sinzi kubera hari umwanya nabonye utaryohewe sinzi namba babonye abandi bari kumwe n'abakopine babo hariya je nabibonye bo gusa byashitse kweri ntiyashitse mugabo ku mutima mu vyumviro twari kumwe kuko aho ndi nawe aba ahari kuko umukunzi we muragendana kuko afise phone aguma kwandikira ka message muba muri kumwe hari gihe aba umukunzi washobora kuba kumwe nawe kuruta bajya muri kumwe biboneka kujya muri kumwe ashobora kuma yibere nkaho waguma wibere mu bindi bande bakameramani mu bindi byashika bakansiga umushiri wanje yagumye kuma message ambaza numva njye ari hafi yanje katugushimire ku mwanya waduhaye kuri MIJO Talent TV bo je ndabashimiye cyane je ndashimiye cyane nta kibazo akajambo wabwira abakunzi ba MIJO Talent TV nakahe na cyane ku bajene urabona ko wagize kuhaje urihangana uratora diplômé imana nagufasha uraronka akazi tubwira akajambo kanyuma ubwire abakunzi ba MIJO Talent TV bakunda kuturaba cyane bakunzi ba MIJO Talent TV je ndi cameraman wa MIJO Talent TV rero turifuza ko moduteza imbere mu gushira ko subscribe mugashiraho commentaire mugashiraho like byose bikagenda neza kuko nimwe ba boss dukorera hagiye duse ikintu hajya video tuba twayironse turushe hajya kugira video ishike ku rubuga biba byaturije cyane ariko rero iyo udushire ko subscribe mugashiraho commentaire mukagira na share kugira ibintu bitera imbere turaryoherwa cyane rero ndatangazwa n'umuntu ashobora kureba video akayimara hakaja ko views gusa muganashire ko subscribe rero mushire ko subscribe bizoturyohera cyane numva ari ico bakunzi ba MIJO Talent TV reka naje ndabashimiye ndababwiye ngo ndabakunda cyane kuri MIJO Talent TV turabakunda ko muradukunda muradukurikirana tubashimira cyane kandi twongera tubasaba ko batarabikora bagerageze vraiment bagire subscribe ko babikoze naho turabashimira ariko rero aba boss baraho no munsi ni 30 misi mikuru barumva mama MIJO arabyumva babirabe kabisa badukorera akantu kubera kuko nta kuntu ni bonane umwaka mushasha umwaka mwiza bintu nk'ivyo katubashimire cyane tubifuriza n'umwaka mushasha nkuko twabikoze kuri MIJO Talent TV turabakunda cyane naho ubutaha uyu munsi twabahaye cameraman wacu bye